Ntiwegere cyane, ntiwegere. Birajyana. Inifa mushaka kuraba akajo bitamba biratamba citwa Joy kino. Kiriya citwa kita murakoma amashi. Mvuge ati Joy. Ko bisaba public. We umve ngo mukoma amashi mvuga Joy kugira gitambe. Oya namakosa kurabona hari kotire. Joy. Birajyana. Joy. Umuntu yegereye nga yohava samara. Nico gituma bace bafata gifise amaboko maremare kandi birajyana. Mushaka kuraba spectacle cyaborese video murakoma amashi. Joy. Bisaba beshi. Chatinye marofe. Bisaba beshi bakoma amashi. Kiratamba. Joy. Zibonetse reka turaba karyo ahantu tuba turazishize zifata kibanza hama ubaka tutubase duto mubona ngaha hama babarazishizemo ingona rero kamere kaho mibereho yaho ni gikoko kijya inyama gusa kandi mbise pana zitetse zikongera zikajyana n'amafi mugabo igikoko kigira kandi nguvu kiri mu mazi menshi akwiriye kandi izo nyama naho kizirya ntigifungura iminsi yose kuko ingona imeze nk'inzoka irafungura ifunguye estomani ifise akazi karekare gushobora gusya ibintu yariye kuko ntigira ururimi nk'ibindi bikoko dusanzwe tuzi rero ziri mu ngona kwisi zikunda kuba zirezire iyi irashoboye gukwiza imetero 7 z'uburebure 7 ziri mu ngona bakunda kwita mu gifrasa amacrocodile dinire zo tuzakubona ntabwo zizakuba zingana nizi kandi ziraramba cyane ko kurya gakeya kazo zinafuma ziramba kandi nizikuna no gufa iyi ingona kuramba kwa irashoboye kurenza imyaka 102 nuko zimeze izo tuzakubona ngani biza kubatangaza ni kimwe kuvuga ni sengreto ntabwo ari pair ya si couple ni kimwe hari igihe mumbaza ati none birondoka gute ibi ushobora kurondoka kwavyo ibikoko bita amagi kujya kw'inkoko kazi ni saki ubona iyo zigize ibintu bya fecondation niho amagi avuka ashobora kuvuka sino iyo itaye amagi atasaki ifise ishobora kugira iki kuvuka bayita amajeri shabana amakuri ko bakunda kuyita amagi yazo araribwa
kandi iri yabundikiriye urabona ku nkoko dusanzwe tuzi ko imara imisi 21 kugira avuke mugabo iyi irarenza ko imisi kandi itamaga imesha Deje kumara nka 30 jours ça aux environs de 50 chez 60 kitamesha 50 ingona ura nk'ahantu hatoya zishaka ahantu hanini ya kandi hari umusenyi ko nyimba mu musenyi kandi ingona nimeze nk'inkoko yoyo akana kayo kavutse karimenya nitorera kavuka mu muntu uzeya mu musenyi kaduga kagenda kwiga ivyo gafungura mugabo nishobora kugatorera murakoze muvuze yuko hari umukobwa gusa hano hari ubwoko bw'ingona bubiri mugabo hariho ibikobwa n'ibihungu yego ni sa zirabana ndaza kubereka ruguru hariya twazifise meme rekure si zimwe muri ko muragira analize Iyi rero abashakashatsi bavuga yuko ingwe ari igikoko kitaramba kubera uko kuntu cyama cyari inyama mentfwa. Iyo iramvye irenze imyaka 200. Kubera iki iyo myaka 200? Kubera izo nyama yamiki irajya mentfwa. Nivyo bikoko yica ikanwa ajya amaraso kuko iyo yishe amaraso nshaka amaraso atemba cabore asesekera hasi irayana. Maze kuyanwa rero keshi tuzi yuko ibikoko biginyama keshi biragwara amaguti kagwara n'amadiabete rero iyo oya biri mivyo bintu ipfuma itaramba kandi au niveau national ngaha mu gihugu iwacu atari ngaha mwimize viva muzobona ingwe nta handi hantu muzoyisanga nuko rero bimeze irajyana nababwiye ni igikoko kiginyama gusa yaba y'umuntu yaba y'igikoko kinaka kiginyama gusa kandi kirabangutse kiriruka iyo kigwaye iyi ngwe yacu kugwara keshi kunda kugwara inzoka barezanira imiti yayo kayiyiha mu nyama ingore oya ntinjira indani n'imiburiburi kiretse bayiteye ryashinge ko kwisinziriza cyabare bakayiha amafenerega ashobora gusinzira sino guco iki meze guca atakindi kintu wayisinzirije ishobora kuyegera bashaka kuraba kanyimeze rero barashobora kuraba mubona twaje muri Musée Vivant nkuko muri ko murabibona tukaba ari umunsi wahariwe environnement turi kumwe n'abana b'imfuvyi nuko mwariko murabibona iriya ni video bariko baratwereka ukuntu tiger zifungura mwabibonye yuko ni ibintu bimeze neza turaza gukomeza tubereke ukuntu ibikoko abatunze hano uburyo bibayeho umushishikare ko dukurikirana muri benshi
yitwa Nshuti, niko twayise. Nshuti ifungura imihwi, igafungura imiceri, ibiharage. umuceri utetse cyangwa utetse. Ico giti c'igitoboro karagikunda cyane gose, karakirya. Nico kiri ngaho hejuru gitoboro. Amazira yano. Mugabo urayinwesha ko ntizi kwifatira. Inwesha karashaka amazi kanwesha. Kuko kajya kabase kaho karagize karahomotse hasi, bavuze ko mu imisi bashaka kongera kukarepara, maze baragashiramo amazi kaze karakarano. Murashoboye kuraba kaje uraba ntiwegere cyane, ntiwegere. Birajyana. Inifa mushaka kuraba kaje biratamba citwa Joy kino. Kiriya citwa kita murakoma amashi. Mvuge ati Joy. Ko bisaba public. We umve ngo mukoma amashi mvuga Joy kugira gitambe. Oya namakosha kurabana hari kotire. Joy. Birajyana. Umuntu yegereye nga yohava samara. Nico gituma bace bafata gifise amaboko maremare kandi birajyana. Mushaka kuraba spectacle cyangwa se video murakoma amashi. Joy. Bisaba beshi. Chatinye marofe. Bisaba beshi bakoma amashi. Kiratanga. Bakunzi ba Sandi Umoja TV murabona ngaha twagiye murabona ngaha turi muri mise twagiye kuri abantu hari sinzi ko bazita inkobe cyangwa inkoto murabona ko ni ibintu bitangaje cyane birameze neza bariko baratwereka ukuntu umuntu ashobora kuzanima zikatamba majama make zimeze nk'umuntu urazihereza zigatora zinaniwe kuvuga gusa ibindi byose ni nk'umuntu shishikare kudukurikirana kugira ngo mushishikare kubona ubutunzi dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi sinarinzi nanje ko ndushobora kubona kino gikoko amasomo yanda ariko nabonye ni igikoko ciza kirameze neza cyane gose come on ngira ndabe kirazi kuguru ngira ndabe na yuga Haripo kuvuga ngo ni nguvu ubishaka uko mabonye ari bishaka oya
mubibona turi kumwe n'inkobe yitwa Flora imaze imyaka 4. Wow. Irigiranwa amazi murabona yuko ni ibintu birasa neza birameze neza ni oya yasharinde iyo twaye officiel ukagufa yasumba iziringa hazose yajya impavu zine danku amimita ikaniga hamwe bigasubira eza irajya kamwe kamwe kandi no yikintu cyafata cyo yinigiye mbira zica cyo kimwe hari izijya mugabo nizikomeye mugabo isato zose ukwica umuntu ni kumwe mugabo inzoka zose ariyo nza kubereka ari ivumana ikongera ikajyana kandi ikajyana n'amenyo yayo ikuvumye ntumfa kometeri oya ko ivumye ivuma ubumara kuvuga mu maso ugiye kwa muganga ukabara imiti ucuhuma nusubira gukanura Cobra. Zitwa zimwe nababwiye umuntu murabona iyi ni position d'attaque yayo. Bakunzi ba Sandi Umoja TV ndabaramukije cyane nizere ko murameze neza jewe ndameze neza ndashima Imana. Uno musi twaramutse tugenda muri mize aho twagiye kuraba ibikoko ibintu bimwe mu bidukikije murabizi yuko abana twarutse muri bino bihe muri no myaka nta bintu byinshi dusanzwe tuzi hari ibikoko bimwe twize hari ibikoko mumva bari hari ibikoko bimwe niri amafari yari inkazi hari ibikoko bimwe twize mu ishuri ariko usanga tubizi ku mazina ntidushobora kubibona ariko no musi twaramutse tugiye kurani Alvera nkuko nababwiye tukaba tugiye kuza turabana mu biganiro byinshi bitandukanye kaze cyane muraza kubonera ibintu byinshi ndabizi ko hari abantu benshi mutazi yuko mu Burundi turatunze murabona nkuriya hariya iriya ni inkobe imafu ni imafu ni kimwe mu bikoko batunze ngaha imafu murayibona ariko ndayitinya rero murekure murabibona yuko turatuzi ibintu birameze neza mukurikirane kino kiganiro abantu musanzwe mukunda environnement musanzwe mukunda ibintu byinshi bitandukanye nibaza yuko muraza kuryoherwa come on Bon après-midi, hageze midi mumboni. Ni bonjour. Nijya komerewe neza cyane gose, ni dinye delicia nko musanzwe mubitse. Hanyuma nkaba nserukira bundi nkunda company secrétaire wanje hariho disciplinaire hajya anye. Hariho ujeje communication n'abandi batashoboye kuba bahashitse bivanye n'ibindi bikorwa bagiye gukora. Kuri no musuri hejuru tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Ndibaza yuko musanzwe muzi yuko buri tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu haba umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije rero no munsi nkuko mubizi ko abana Burundi bwejo baba bafise impano zitandukanye twashimye yuko baherera mu mpano gusa ariko twifuje yuko tubigisha n'ibindi bitandukanye nkuko musanzwe mubizi yuko tubigisha ururimi rw'icongereza tukabigisha gukunda abandi bana ntitwari kusiga rero kuno munsi kugira ngo dushobore kubereka ukuntu bashaka kwitaho isuku canke ibidukikije nkuko uwo munsi ubivuga dusaba kandi n'ikigongwe cyane gose kubw'ikibazo cahabaye ariko kitatuvuyeko abantu twari gukorana muri environnement batwandikiye ejo batubwira yuko bafatiriwe ariko ntivyari kutubuzana gato gukora igikorwa nubwo cabaye gito ariko nta gikorwa kiba gitoya ndibaza yuko ihangiro ry'igikorwa twari kwishinze cabaye cari ico gukora igikorwa cyo gutera amashurwe ariko ntivyabaye ariko ndibaza yuko nivyo twakoze ari muri bimwe mu bintu bijanye n'isuku ni canke biri mu bijanye n'ibidukikije mwabonye yuko twamanje gutembereza abana bararaba ibikoko bararaba donc bazungurutse bagize visite yo ngaha muri Musée Vivant barasubira baraza barasukura kino kibuga sinzi yuko abantu mwahashize ubwa mbere mwabonye ukuntu hari hasa
ndibaza mwabonye yuko hariho agashangement gatoya naho tutari kubishobora cyane gose hanyuma murabona yuko atamaga twari twambaye umva bivanye kandi nuko tutashoboye kubironka vyose ariko turashima Imana yuko ahanyene turi twashoboye kuronka umuntu ashobora kutwemerera ico kintu atubwira yuko buri activity yose tuzoza turakora azodushigikira mu bintu bijanye n'ibidukikije kugira ngo amagara yacu ntahava asinzikara bivanye n'indwara dushobora gukura ngaho mwabonye ko nariko nkoresha amaboko rero twari gushobora guhakura indwara mugabo uwo muntu yabitwemereye neza yuko azobidufashamwo kanatsinda twagira tubemereye yuko buri kwezi tuzoza turagerageza tugakora ibikorwa nk'ibi ntitwame mu gufasha kuko natwe turacakeneye ubufasha kanatsinda ntidufasha tuba tugiye gufata mu mugongo abandi nkuko natwe badufata mu mugongo hanyuma ndashimiye buri muntu wese ashobora kuba ari ngaha anye yaje kunshigikira yaje gushigikira Burundi Nkunda Company yaje gushigikira ibibondo Burundi bwejo ndabakunda cyane gose ndashimira umuvyeyi wanje ndashimira papa ndashimira mama en fait ndashimira buri muntu wese yagize icyo akora kugira kino gikorwa kigende nkuko mubibona ama media sinshobora kuronka ukuntu nobashimira en fait ni ibintu ntabona ukuntu ushobora kubabwira mugabo Imana ibampezagirire gose mudahari ibi bikorwa ntabihari nico gituma ndabashimira kandi bivuye bwina mu mutima ndashimira DJ Oli na hatari hano ndamushimira cyane gose kubera ko yakoze ibikora inka en fait ndashimira n'abagenzi banje Crazy Sisters ndashimira abantu bose muri hano nukuri ndabakunda gose rero Imana ibampezagirire ibampera umugisha twizere yuko mu gikorwa gikurikira canke mu bindi bikorwa bizoza biraza tubateye akamo muzotwitaba nukuri ndabakunda cyane gose nukuri sinobona ikintu novuga kugira ngo ndabashimire mugabo hariho umuntu ntashobora kwibagira naho bizogenda gute ndashimiye Joanna ahari hose Imana imumpezagirire antuka yarambaye hafi mu gihe nari novuga yuko nari mbona ko mengo bira naho abansi bama baza kugira ngo baduteshe umutwe canke ibintu ntibibe nkuko umuntu yabiteguye ariko yarambaye hafi kandi ari umuntu ari kure kurusha abantu bari ngaha simvuze yuko barushije mugabo yarambaye hafi cyane gose mu buryo bwose mu nzira zose mu kumpumuriza canke mu kumfasha ivyiyumviro n'ibindi birengeye ivyo onye ndamushimira cyane gose Imana imumpezagirira hari hama ndabakunda cyane guys